Yarutse iminota iraheze. Na groupe B irimo Academy Jade, Academy Rukinzo, Academy Golden Boys na Didier Drogba yahari ya Amuchi Bitoke. Iyo niyo migwi izokwerekana ibirori kubera kuno munsi gushika ku munsi w'igenekerezo rya 29 ahazoba final. Ndabunga bose bagiye hagati n'abagabo. Bahati n'abandi bashikana kugira ngo barabe kugwaruka ndetse barebe ko twakwikora ko cyangwa kwikora ko kwisi byose ni muri numero nyine ubona ko nuno munsi nyine hari urundo rw'ibintu ari gutandukanye iwacu mu Burundi ndetse bakaba barongoye igisata cya bisoka ni wacu mu Burundi Alexi Harimeshi ashikana kugira ngo giheze rino higanwa izo academy isanzwe y'ibyemezo Academy agafasha n'ugaruka kwikora neza cyane cyane mu buhuga bugira kibafatira twagwa n'ibi biriya nuko rero ko twibagiye higanwa itango no munsi rikazorangira igerekezo rya 29 inkino rero tukabona munsi wa gatandatu akaba inkino zibiri ko twababwiye urukino rukuru n'urukino rwa Academy na Academy Wembo ngaro urundi rukino za gukurikira inkino zaco zikazoca ziba ku munsi wa mbere w'indwi. Cari. Apa? Tugira amahoro iterambere mu rukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi. Zo Academy rero yiyemeje kuba ihuza ama academy atandukanye tire cyane abamenyereze no gwaruka imyaka 15 bari mu buruhuko kuno munsi rero iri rino twemwo kugira ngo yerekane utugerageze mu mukino. Gutanguza icese n'urukino rw'uno munsi ndetse batanguza icese rino higanwa ni
hagati ya Eloge ni ori imbere arongoye Zoe Academy, Alexis ari menshi na Olivier Mutobura amashi menshi cyane kuko aneza na neza Zoe Academy tournoi edition ya kabiri iratanguye icese. Rero ku munsi wa mbere ku wa gatatu no kuza kuratira ijisho hano ku centre technique igihe cy'isaha 3 z'agatondo n'igihe cy'isaha 11 turaza turababwira ingene Tonde. We. Tuende sasa. Edgar Moya. Davi barulho. Sas. Shirayo. Unene. Mpira irahari.
Mipira hejuru nk'ingeshabwa hageze mu pasi. Ajya mpira yo hasi ni sawa. Panua! Guarda! Beti, ariko kari cy'umupira.
Ja, hat es auch ich. Porra, bicicleta! wabonye ukuntu iciza ari inteze ntara gufotora public wafashe wabonye ibyo cy'inkoreye wafashe Johnny Hari. Se deu, Arefa!
dernier défenseur ya sinabibonye neza yamufasha yamukorera